turi kwigenekerezo rya 2025 ndamukiza mwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akabara makuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize umunywanyi w'umugambwe MSD yarishwe mu ntango z'iyindwi yicwa n'igipolisi igihanga aho n'inyuma yaho yaraherutse kuva mu gasho aronkeye ikigongwe c'ikivunga muri ano makuru yacu turakurikira Epitas Nshimirimana umuvugizi wa MSD aho avuga ko biteye agahinda kwicwa n'uwo gukingiye mu bijanye n'amagara y'abantu naho ngo Burundi bwo bugiye gusezerera kugura imiti hanze bukoreshe iyihingurirwa mu Burundi turabikurikira muri ano makuru yacu ubushikiranganje bw'indero burabandanya guhana abana bubirukana kubera ibicapo biri ku mibiri yabo umwe mu bavyeyi umushinga amateka Fabien Macinganino ariyamiriza iyo ngingo. Ndasiye kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye na politique kubona umunywanyi wa MSDC Songa Martin batadira gangi yicwa n'igipolisi cyari kijejwe kumukingira tamaze kumufata ngo vyerekana ko ari yangendo y'ubutegetsi bwa nkuru nziza y'ubwicanyi ndengera butungane bivugwa na Epitas Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD aboneraho no kubwira Petero nkuru nziza kuko kubwo bwicanyi ari iceye kuri we no ku ruvyaro rwiwe tumukurikire. Ni inkuru y'umubabaro kandi n'ibintu biteye agahinda ibijanye n'uru rupfu rw'uyu munywanyi wacu Sesonga Martin batazira gangi kuba yaragandaguwe akagandagurwa n'inzego zotegerejwe kumukingira akagandagurwa bamufashe aribo bamufise mu ntoke biri mu rukurikirane rw'ubwicanyi bw'agahomerabunwa kandi ndengera butungane nk'uko bimaze igihe biriko biravugwa. Sesonga Martin yavuka mu ntara ya Bubanza komine n'umutumba Gihanga yaramaze imyaka itari mike hafi imyaka 3 kuva mu 2016 ari mu karenganyo k'ubutegetsi bwa Petero nkuru nziza aho yarapfungiwe ku Musaga atakinda azira ari ivyiyumviro vyiwe. Martin kwicwa amakuru twarose nuko yari yateramiye kuri centre Gihanga hanyuma amasaha yitereye ava mu kabara ashaka gutaha aho yarasanzwe aba niho yahura n'abapolisi bamaze guhura baramufata aho bivugwa ko bashobora kuba baranavuze ngo ni bene abaturondera nibo bazana ingorane baca baramufata bamushira hasi bamaze kumuryamika hasi aho biboneka ko abashoboye kubona ikiziga c'uwo muhisi bavuga ko yoba yashira amaboko hejuru avuga ati ni mumbabarire jewe narimvuye ngaho ku kabare asigura naho atashoboye kugira amahirwe yuko bamureka kuko baruhiye kumugandagura. Sesonga Martin yari yarekuwe mu bantu bavuga ko bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo twebwe twari tumaze kuvuga ko binyegejemwo vyinshi harimwo abo barekura kubera ko babafitiye imigambi yo kubagandagura. Co rero je nashaka kubwira abarundi cane n'amakungu nuko abantu bariko baremera gukoreshwa muri ibi bintu nuko abantu bariko barakora aya mahano batokwicara ngo batekereze ngo bibaze ngo bizokwijanuka uko bigenda kose bitebe bitebuke bazotegerezwa kuzovyishura kuko intahe izotinda ifata ijambo ejo bakurikiranwe n'ubutungane. Mbere nkaboneraho n'akaryo ko kubwira Petero nkuru nziza vyitwa yuko arongoye Burundi muri kino gihe ntashira gati mu ginyo ngo yibaze yuko ibi biriko biraba ukugukerera abantu nka sinema ziriko ziraba ngo yibaze ko bizokwijanuka uretse yuko ari n'igitutsi ku muryango wiwe n'uruvyaro rwiwe azotegerezwa kuzokurikiranwa kandi azobibazwa abihanirwe n'amategeko yaba y'igihugu ciwacu canke mpuzamakungu ejo canke hirya yejo.
Abakorera mu kibanza cyo kwijabe babaziramwo imbaho bavuga ko babangamiwe n'umuntu avuga ko yahawe ikibanza n'umugambwe w'iprona wo kwa Abel Gashatsi ari wo ufitaniye amasezerano nabo badandaza. Uyo avuga ko yaronse iryo soko, abwira abo badandaza ko ategerezwa kuduza amafaranga y'ikibanza gushika ku bice 100%. Abo badandaza bakavuga ko uyo muntu avuga ko bashobora kwirukanwa amasezerano bafitaniye na w'iprona atarahera. Kubw'abanywanyi b'umugambwe w'iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi batera kamo abo bantu bariko bararenganywa kwitura ubutungane. Tasien Sibomana yagiriza w'iprona ya Abel Gashatsi gusesagura amatungo y'umugambwe ahenzwe n'umugambwe CNDD FDD, agahamagarira abanyamugambwe bo kwa Abel Gashatsi guhaguruka bakabuza ko amatungo y'umugambwe agurishwa mu kinyegero. Natwe ivyo twaravyumvise bijanye n'intumbero abo bahawe umugambwe iprona n'umugambwe uri ku butegetsi, intumbero bihaye kudandaza no gufuta burundu umugambwe bahereye ku matungo yawo, kuko nanone agurwa n'abo CNDD-FDD. Iyo nkuru rero yo kwijabe twarayumvise, ni ukuvuga mu vyo twatohoje abantu bose bahadandariza utuntu, hari abadandaza imbaho, hari abafise amamashine ajya tunganye nyene ibintu vy'imbaho, bari bafitaniye amasezerano n'abitwa ko barongoye umugambwe iprona. Ayo masezerano rero yoheze mu kwezi kw'icenda k'umwaka, ni ukuvuga itariki 19 z'ukwezi kw'icenda. Ariko rero nk'uko mubivuze mu minsi heze bagiye babona abantu batazi bitwa ngo baserukira ngo societe yitwa Ecomus iserukirwa ngo n'uwitwa Desire Sayinguvu, baca baza kubabwira ngo ubu nibo basigaye bapangisha hajya aba muri sefa, abandi bati twe twari tuzi umugambwe iprona bateoya, ubu ni twebwe dutegereza gusinyanira amasezerano. Harajamwo mbere ngo n'uwo barongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura ntawuzi nawe ko hari ico azi muri ibi societe Ecomus, gushika babatera ubwoba. Haraba n'umwe ngo yapfunzwe nuko yagize Imana akaba afite inshuti zikomeye mu mugambwe uri ku butegetsi yavuye arekurwa, n'ahandi biba vyarabaye ukundi. Abahiye coba baramaze gutera amasezerano mashasha basinyiranira n'uwo yitwa Desire Sayinguvu baserukira iyo shirahamwe Ecomus. Aho rero murumva turavye ivy'amategeko, murumva amasezerano n'umugambwe iprona ntiyari bwahere. Ica kabiri, haba abadandaza tubaho, haba abafise imashini zo gutunganya imbaho, iryo shirahamwe rishasha ryitwa ko ari ryo bagiriranye amasezerano ryaciye ribadugirizako bamwe hafi 10%, abandi 100%. Urumva rero yuko amasezerano ya mbere yarahunyazwe, bisigura ko abo bantu bose bashobora kwitwarira uwitwa Gashatsi bari basinyiraniye amasezerano bwa mbere ku izina rya iprona. Umuntu yobaza mu bijanye n'iryo sesagurwa ry'amatungo y'umugambwe w'abadasigana iprona, abo bantu baza gusinyiranira amasezerano n'abo ba Gashatsi ba Gaston, mbega bamariye iki umugambwe, bamariye iki abadasigana? Bisigura ko abategereza kuronka amasezerano n'umugambwe, abategereza kuronka ivyo bibanza bategereza kuba badasigana, bakemye bakaronka ico umugambwe ubafasha, ni naco mbere cotuma abadasigana bahurumbira umugambwe. Ariko ubu uzobona ari CNDD-FDD bariko barigurira ivyo bibanza, aribo bariko cura bufuni na buhoro badugiriza kuri abo bantu bari basanzwe bapangiye iprona. Bisigura ko abo bantu ata kintu na kimwe bariko barakora cotuma badasigana babagwa inyuma, bibaza yuko bari n'indongozi ziri imbere yabo, bari n'indongozi. Tutandukire no makuru yacu mu gisata c'indero. Ingingo yo kwirukana abanyeshure ngo biyanditse ko ku mubiri bimwe bita tatouage mu rurimi rw'igifaransa ngira hohotera abanyeshure hamwe n'abavyeyi babo. Ibi bishikirizwa na Fabien Banshigeni n'umushinga amateka akaba n'umuvyeyi. Kuri we ngo abo banyeshuri boronswa impanuro kuvyo bakoze kuko bamwe babimaranye imyaka myinshi, eka bakaba bavyishize ko ingingo ibirukana mu mashure itari bwaze. Iyo tangazo ryibutsa yuko ku ngingo y'umushikiranganje yashinze mu kwezi kw'indwi itariki 11 mwaka wa 2017 ko ari ivyo yibagiye. Ivyo yibagiye rero atashize muri iyo ngingo ivuga ingene umwana w'umunyeshuri yitwara ku ishuri n'ibihano bijanye n'ingene uwarenze ku iyo ngingo ahanwa. Iyo tangazo rero we witita ingingo ari tangazo rivuga yuko yasanze hari ivyo yibagiye
gushira muri iyo ngingo aca avuga yuko ico kintu yibagiye avuga ko ari gishasha ngo n'abana bicapako ibintu ku mubiri bikaba bitajanye n'indero runtu mu Burundi koko nivyo iyo ni mico abarutamenyereye mugabo rero ibintu bigenda bihindagurika kandi abana mu myaka barimwo bakwikira byinshi byo babonye ku mateleviziyo mu masinema hehe kubera bakurikira arugwarukayo n'amabona hari amafilme hari amavideo amatelefoni iki ari mu bintu byinshi baheza bakaraba kumbure kubera kutamenya nico bisigura bakavyishirako rero iyo ngingo yafashe nako iryo tangazo rivuga yuko umunyeshuri azofatanwa ibintu icapfye ku mubiri atakibanza zoba gifise mu mashuri y'u Burundi ivyo rero kuko atari yabishize muri iryo tegeko ryiwe yashinze yarisubirije iritangazo aranemeza yuko abo bantu ngo ari benshi agiye kubarondera kugira ngo ashobore kubirukana mu ishuri nagira mvuge nti iyi ngingo y'umushikiranganje ni y'agahotoro nibaza ko umushikiranganje w'indero no munsi yibagiye aho tugeze igihano gituma umuntu kwihanura iyo rero umuntu agiye kwihanura ntaba atazosubira gushikira ico kintu yararimo uno munsi umwana w'uwanje yaramikanye mu ishuri mu Burundi bwose haba amashuri ya leta canka yabigenga iyumvire namwe umwana w'umwaka w'amashuri aheza akamirukana mu ishuri ko adasubira ku ishuri ahantu na hamwe mu Burundi haba amashuri ya leta canka yabigenga abantu bose babishobora nibagerageze batabaze uwo mushikiranganye ntasubire kwirukana umwana numwe kuri ico kintu amuha igihano kizomutuma ashobora kwihanura. Mu gisata c'ubuvuzi naho ishira hamwe rikora imiti mu Burundi Sifar mu mfunyafunyo rigiye guhingura murantunge imiti yose igakorerwa mu Burundi. Uburundi ntibuzosubira kurangurira hanze imiti. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yari yagiye kuraba ingene vyifashe. Tade Ndikumana aranezerejwe n'ibikorwa vya Sifar ahamagarira abandi banyamitahe gushinga inganda zo gukora imiti mu Burundi. Tumukurikire. Tuma twaje hano kugira ngo turabe ingene ikigo Sifar gikora imiti. Babonye yuko ibitari bihari na cyane byerekeye impapuro zitangwa na UNES kugira ngo ibishira hamwe rishobora gukora imiti bije amategeko. Ibyo rero twabishimye kandi babonye neza yuko uretse ko tuzoronka imiti izimbutse ariko na ya mahera y'agaciro azotangwa kugira ngo bazane novuga ibikoresho mugabo imiti kazoganazwa mu mahera y'amarundi bashoboye kugiza umwimbo nabo mbese ko bazohana akazi abarundi bashobora no kugurisha hanze amadovize nayo yinjire aho gusohoka rero bishoboye kwikora imiti ngaha ni byiza cyane uretse ko bihesha icyubahiro igihugu turanahamagara n'abandi bakwizatunga kugira ngo hari abamaze kuza badusaba nabo nyine tuzobarekurira kugira ngo dukora imiti ishobora kuvura abarundi bose mbere nabo hanze dushobore bishorayo maze Burundi aho gutakaza amera y'agaciro uyinjiza. Mu kurangiza n'amakuru yacu umwimbu w'igisata c'amahinguriro mu Burundi ntushimishije ugereranije n'ibindi bihugu by'akarere nka Kenya, u Rwanda n'ibindi. Ico gisata mu Burundi gitanga umwimbu ngana n'ibice 10% gusa ahanini ukava mu mahinguriro y'ibinyobwa n'imitobe. Dukurikire Olivier Suguru. Turavye ibiharuro dufise byo mu statistique ni ibiharuro byo mu 2014 biratwereka yuko Uburundi ico intererano amahinguriro atanga mu mwimbu w'igihugu ari bice 17% cyane kuvyerekeye amahinguriro akora ibinyobwa n'imitobe cyane kuko turavye dusanga ari byo byinshi byagiye biratera imbere gusumba ayandi mahinguriro. Mugabo rero turavye igihugu cyo mu Rwanda nofatira kwa karorero ibiharuro dufise nuko muri ico gihe nyene uwo mwaka
igihugu cy'u Rwanda cari munsi y'u Burundi kubera ko cane cane bobo bagiye gushiramo ingufu cane kuvyerekeye iby'amaserivisi no gutunganiza ingenzi. Ibindi bihugu navyo nka Kenya biri hejuru cane kubera ko bafise intambwe nini ya gusumba ibindi bihugu byose byo mu kano karere, baca batanga umwimbu mwinshi mu mahinguriro gusumba ibindi bisata yaba uburimyi yaba ubworozi n'ibindi. Mugabo igihugu ca Tanzania dusa n'abegeranye cyane gusumba, mugabo turabona yuko igihugu cacu kuri ivyo biharuro turaronka ibiharuro by'ubu bishasha twari turi ku rugero rwiza rushimishije. Mugabo twifuza yuko kandi twibaza yuko kuko nabisiguye turashobora gutera intambwe nini ya cyane gusumba turavye ibintu vya potentiel nivyo dusaba dufise mu gihugu cacu dushobora guhinga. Ni kuri no nkuru dusozere ko ano makuru yacu, ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho ubutaha.